ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari vyinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa. Ariko hari ico duhuriyeko twese, umwe wese muri twe arafise inkuru canke intahe yisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV. Reka mfata akanya kandi subire ndagushimire wewe wahisemo gukurikirana ibiganiro vya Bukimuni TV, na cane cane ikiganiro mukunda cane inkuru shure. Inkuru shure twabwiye yuko ni inkuru ushobora gutera canke ni ikiganiro ushobora kugirira abagenzi bawe bagakurikirana kahise k'ubuzima bwawe ndetse n'ubwo bayimwe no musi kugira ngo butwigishe tugire aho tuva tugire naho twishikanye biciye mu nkuru tuba twaragiye tubatohoreza canke dushika ku rubuga umwe wese akadutera inkuru z'ivyo yabayemwe n'ivyo arimwo uno musi. Uno musi rero turi mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kigobe ku ruzi ntahangwa nkuko murubona. Mbega runo ruzi ko tubona hari inzira icamwe abantu benshi aho bashaka canke aho biyumvira. Cane ni kararo gihuza amakariti abiri Kigobe ndetse tutibageye Nyakabiga na Jabe bahajabuka gute. Uno musi nico catuzanye catuzindiwe kugira ngo tuwakubere. Mbega abantu bahaca biraborohera ko tubona atakiraro gihari, mugumane natwe muraza kubibona. Nkuko nari nabikubwiye ndi kumwe n'umutumire turafise uwo twagendeye aza kutubwira vyinshi ku buzima bwa hano mu ntahangwa neza na neza mu Kigobe, ingene ino nzira ikoreshwa mu gihe tubona ari inzira icamwo abantu benshi cane barangura imirimo yabo, ndetse ngo ni inzira icamwo n'abanyeshure cane. Reka mutumire wacu tubanze tumuramutse. Ndakura mu kici. Ni sawa kweli kabisa. Bakwita gute? Cyangwa nitwa Kizimana Berkimasi. Berkimasi ni wo mu ntara. Ntara Kayanza. Neza na neza he. Mu Kayanza muri komine Gahombo. Uno musi ntituri muri komine Gahombo, turi hano mu gisagara ca Bujumbura. Niho ndetse usanzwe urangurira imirimo yawe igutunze, ishobora ndetse no kubitu igutungiye n'abandi. Berkimasi wisanze hano mu gisagara ca Bujumbura ryari vyagenze gute kugira uze hano? Maze imyaka myinshi ngaha. Imyaka ingana nka 11. Cenjabutse abantu nganye. Mbere ko tugera ku gikorwa ca urangurira ngaha canke akazi kawe ka misi yose ka hano, ni Berkimasi yamanutse ryari ava mu ntara ya Kayanza aje kurondera ubuzima hano? Muri 2005. Ni kuvuga ngo umaze imyaka 15 hano. Hano mu gisagara ca Bujumbura. Ukimanuka washikiye mu buhe buzima? Ubuzima naciyemo ni bwishi, narakoze ubundi buzi, ndakora tagisivero, ivyo biranka, ndacuruza izemburu, urazi ko mu misi z'abagenda baraziruka ko bagenda barazibomagura. Ivyo birahera yenja ni mukira ngaha nakirigara ngaha kubona hasanze. Ubu nkorera ngaha nyene njabutse abantu. Tukiri mu buzima bw'itaxivero waciyemo mbere ko tuza kugera ku kazembure, ni giki catumye uva muri uwo mwuga wo kunyonga ikinga uravuga ati reka ndonderera handi? Ni zihe ntambamye wahura nazo zatumye uvuga ati ndafashe ingingo yo kuva mu bunyonzi? Intambamye yabaye ni kubera baciye banyibaga kinga, nanye ndaraba kwirirwa ndakirindi kinga mu bantu tutamenyeranye kandi karaki wanje bakantwaye naciye mpeba, hanyuma njanenjira muri ubu buzima. Ariko hariho ishirahamwe ry'abanyonzi kandi haro n'amafaranga mwaterera ndetse n'ubu bagiterera mu gihe umunyonzi abagize guca kibwa ikinga, ishirahamwe ntaco ryabafasha kugira ngo usubire mu mirimo yawe? Naciye nidogera ku gatumba, ico gihe bari ntwaye ndababara gose nyene, ngarutse naciye ndabiheba kuvuga ngo nirigo ndagofera. Wirigura gofera gusubira kunyonga wumva n'ibintu tosubira? Yego kwere ntatinari gusubira. Umaze kuduga birumvikana ko wasuye kugaruka hano mu gisagara ca Bujumbura, washikiye mu ihe mirimo? Mirimo nashikiyemo ni iyi nyene. Muri ico gihe nyene nkiva ruguru ntararonka amahera yo kuriha imbuga ngaha, naciye jewe nkori kiyede hanyuma ndaronka amahera arakwira nyene yo kuriha imbuga. Abo ngaba abasanze ku mbuga nyene baranyemerera kwinjira imbuga. Ariko mbere ko tugera ku mbuga, ubundi umuntu wese kugira afata ingingo yo kumanuka hano mu gisagara ca Bujumbura, benshi turababona simvukira za hano, harabazanwa n'ubuzi bahawe na leta ndetse n'abandi babazanye kugira babahe ubuzi. Ni gikibona gituma abantu bava mu ntara hagati mu gihugu hagati bakamanuka i Bujumbura, na cane nk'abataba bafise ubuzi, ni gikibona nyamukuru kibakura muhira?
ikintu nyamukuru bakora muhira baba baje kurondera ubuzima bamaze kubura akazi nabo barihangana nyene ni hamwe usanga nyene umuntu ashomereye ugasanga mu uwo mwanya nyene yabuze akazi mbere akabura n'icarya hanyuma akihangana ariko benshi tubabona baza basa nuko baba bagifise inguvu zo gukora kurima ndetse benshi ugasanga bataye n'ishure ubona ari kibasunika bakaza bakavuga toya uko biri kose turaje Bujumbura abuva rugura aje ni Bujumbura hari nk'abaduga nyene barose akazi bakigurira nk'impuzu nyene nziza ikirato ciza eka kaduga yimwesheje neza fresh asa neza urumva nuriya mwana wa ruguru icabona rero acavuga ati naratanzwe ni mpaka camanuka kandi amaze kumanuka kugira aronka akazi usanga ari hatari biragorana ugasanga ni ngorane ugereranije ubuzima bwo kuba umuntu yiruka hangayika ni Bujumbura nubwo umuntu ababayemwo wo bugereranya gute oya kuba ngahi Bujumbura mu bisanzwe subuzima nta kazi kahari mu bisanzwe umuntu w'umuhungu wombuka korera nyene nka ruguru nyene kubera ufise nk'itongo lima byoba vyiza kweri kwigomera ruguru kubera benshi barahangayika ugasanga muhuriye nko mu isite ukumva ngo rega braza ngo cengo sinariye kubera bazi rero aho ntukorera nyene wama warose nkaya amajana 5 nawe ukaraba rumu ajama ntiwo mwirengagize ukamara ati tora deza basigende gura gatumbura ufise nawe ukamuhereza niyo ngazi akaza kurya ubugari mu restaurant nta kundi ariko turabona badashaka no gutaha urumva naho babayeho muri ubwo buzima bugoye babubayemwo ariko ukabona gutaha biranka gufata iyo ngingo agende muhira afata isuka rime na cacane benshi hariho n'abagifise amatongo nigikubona rero canka gituma bavuga bati nta n'ubundi nta kuva Bujumbura dutegerezwa kuguma hano nubwo ubuzima bwa hano bugoye ashobora kubigira nkuko kubera ataba yarose akazi ngo aronke nivyo nyene aduga impuzu aduga yambaye yongera aronke n'amahera y'itiki kubera atakazi kaba afise bishobora ye kuba bimugendera nkuko nkuba atafise akazi cavuga ati reka mvumiriye ninaronka akazi nzoduga ugasanga n'imyaka n'itanu iraheze cankwe na 10 ari akazorinda hasaza akarinda saza ata amahera y'itiki arose ayarose naho ukaca usanga ni makeyi cyane mubereye makeyi ntiyokuramwe ivyambagwa ngo aronke n'ayitiki amishikana ruguru umanuka rero ico gihe nyuma yo kwibwa ikinga washikiye mu ihe quartier je nashikiye ngaho mu Kigobe niho naba ico gihe nayo makaritiye yazonze ngaho mu Kigobe bariko barazubaka urageze hano ninde yakurangiye hano arakubwira ati yamara hajya urashobora kuharonka agasahani ko kumuzi abatipe twabana ngaho mu Kigobe nyene aho twari twatsindara ku mashantiye twebwe je bana bakorera ngaha hanyuma barambara ati urarondera amahera zoze tukwinjize mbuga kukomeye ufise imbaraga zoziraheka abantu hajya ayo uruzi guzuye ntushobora kubura igihumbi cyo kurya niko byagenze friend ntushobora kubura igihumbi cyo kurya nimba uvyibuka ico gihe kuri himbuga yarangahe je narishi 180 180 kugira ngo uze hano mu gico gihe kandi twakorana n'amahera makeya amahera senkana ibihumbi 180 umuntu avyumva akaraba nico gihe kumenga ibihumbi 180 vyakabaye kuba birimwe umutahe uwo tanguza rega sinabironkeye rimwe mu uwo mwanya oya nabanje ndabaha makeyi hanyuma ndose yandi ndayaba kubera nabari banzi nyene barabagenze bavuga ati we banzi burarisha igice hanyuma uzokore ntiwa yaronka uzotubarira ntaso uyu munsi mugeze kurangahe ico gihe urumva ko vyari bihumbi 180 haheze imyaka 11 nimba nibuka neza ibiharuro binyorohera hari mu mwaka wa 2009 haca imyaka 11 muracarihisha ivyo 180 vy'imbuga oyo nta muntu tucinziza kubera nta bantu bakihaca ngaha oya nuciye hari cyabutsa kubera urabona amazi ni make guzuye naho baca bemera kuzunguruka bagasubira inyuma ajazana nko ngaha mu Kigoba aja mu Nyakabiga camwijaba akemera agasubira inyuma agafata tagisi ivere mushikana ku Kiara cankwe bajaje kubera babona guzuye natwe tutorucamo kubera uruguzura nabi gose yes nanje novuga ko nsa nuko ndahazi hatera haguka suko haro hameze ubwa mbere byumvikane biri no mu ngorane zigenda ziraca kuri no ruzi ariko reka tubandanye kuvyerekeye kujabutsa abantu rero uratanguye akazi kawe ko guheka abantu nimba uvyibuka umunsi wa mbere waciye angahe umunsi wa mbere ico gihe dukora senkana je naraciye 2000 kwera 2 mugabo nabibonye ku mugoroba mu gitondo naye narose yicaye
ico gihe twarira amahera make ufise ingazi barajya ariko ubugiye mu restaurant brads make yuri hani noti ya 2 nawe urabizi ariko ico gihe 2 warabikorera 2 nabikorera kai 2 nabanzi yuko ngiye no mu isoko ndonka ipataro canka ronka umupira w'igihumbi na5 mugubo uyu mupira je nambara inoti yindisi yego kweli uno munsi ugereranije ico gihe nuno munsi ushobora kwinjiza angahe oya nta bantu bakihaca kwera ubu uyu mbonye ndose na 2 nanje naramaze kwaguka urumva sinoza kurya ngo mure nayo cupa ndose 3 ncanje igihumbi na5 nkacana icupa rimwe basi nkacanza kujya Yes mwavyumvise turacari kumwe na Berkimasi mu kiganiro inkurushure aracatwiganira ubuzima babayemwo ngaha mbega biraborohera bimwe ariko aragenda bitubwira kubijanye n'abakiriya bahaca ndetse n'amafaranga baharonka Berkimasi urubatse Jesse nubatse vraiment mbwa ndafise umwana je navyaye kweri Imana yanyihereye nyene hanze nyene nkuko umwana uramufasha canke wararekeranye ati harera Imana oya sinorekerana kimwe gusa amerewe nabi na canke impuzu je naje ndazirongika narosa amahera nkavuga ati reka ngurira uduhuze umwana afise imyaka ingara afise imyaka 8 byumvikane ku myaka 8 nimba ushobora kuba waramutanguje n'ishure ashobora kuba ari kariga yiga mu kangahe yiga mu wa mbere ngira karaduwe sindabaza neza ruguru numve kungene amanota yagenze amanota yagenze amafaranga ubona ukorera hano n'amafaranga ashobora kugutunga agatuma n'umwana ushobora kugira ico mufashije wumva yo ntunga gute kandi wumva atana abantu bakihaca ahubwo gusa no kuvumiriya gusa n'ubushomeri nyene buba buhari mu bantu kubera ni coronavirus urabona n'abantu banka kuza baratura bavuga ngo mwe muheka abantu benshi mu birashika ngo mugahe kuyigwaye ngo mugaca muri twanduza benshi baca bahitamo kukura ibirata kicana uruzi rugenda rabaho bitewe no kwihindagurika ry'ibihe rigenda muci amazi aragabanuka murushana kagwira nijyari mwinjiza amafaranga menshi keshi tuyinjiza mu rushana nk'igihe nyene ruba guzuye rugahoka hakiri kare urashobora kuhaca nk'ibihumbi 3 4 bivanye no kungena abantu bariko barahaca muga yaguye nkino mu gisagara kubera baca batinya nyene kubera haba hanyereye urabona ni kwibumba man kandi nawe wamuhaca wahabonye imvura yaguye nta numwe asubira kugucira ngaha utace nk'igihumbi nyene cyo kurya hakiri kare imvura itaragwa wemera guca ukirarako yego kweli Yes wemera guca ukirarako Yes uravyumva nyene n'ubuzima butoroshe bwo mu gisagara ca Bujumbura twese turahabaye mwese afise ingene abayeho aba nabo urumva ko batunzwe na runo ruzi batunzwe na runo ruzi twarabonye haruguru hari abareko bararukora nta mpungenge mwama mugira ati mbega aho bazorokorera hepfo naho ubwo abantu ntibazoca baronka ingene bahaca vyoroshe canke nibe bigikunda tukava ku kazi umuntu azorondera ubundi buzima naho borukora urabona ruruzi nagonyene rurahangamiye igisagara vraiment natwebwe barukoze twopfuma tudoga ruguru tugakorera ruguru nyene muhira aho tuvuka yego kweri ariko bavuze ko muhira ubu habona ko ntushobora kuduga atana gatahe umva uzojayo gute nzihangana itongo ntaryo nariye vraiment yego nzorima jewe ngivyo nirimiye ntaso reka rero tugende tubwire ingorane muhura nazo muri aka kazi guheka abantu yaba iryo hinduka ry'ibihe nibihe bibazo muhura navyo cane ibibazo duhura navyo ibibazo oya nta bibazo vraiment nk'ubu uyitwebwe turorosa yo kwirira biba biheze umuntu aragenda kiryamira hanyuma bukeye akazinduka karondera ikindi gihumbi ca 2 byo kuza kugisosa uje nyene wumvise agaciro kagufasha ukiryamira ngo musiki tanyuma tiro rigahera ingorane mvuga ni nkizo gupakira abantu ushobora gupakira umuntu kumva ku vy'ukuri ibiro ni vyinshi ni hari ubwo uvuga to yava ko ndayahevye urapfumiriye sha urapfumiriye rega ubuzima buragoye urapfumiriye mpa kumushikanya upfumutwara umwe wumvise urushe ukicara nyene ukavuga ati mbanza kuruhuka data mugabo ukayaca nta kazi katagira isanganya ntibiragushikira yahuye ko umuntu mukagwa mu mazi yo byama byabaye gose byama byabaye hari n'igihe usanga nyene gutuye gusumba nko ngaha ugaca nko kurubuye nkuru urumva ukubise kwino nyene n'impaka ucufurama
none woca ugumugumije ahubwo urarekura nyene mwese mukagwayo uko nyene nta kundi niko biba bigenze. Ari nigihe ubona n'umuntu aba yambaye neza cane mugabo yahisemo guca ngaha nta no kwimvira ati reka nigwanira gume ku mugongo. Reka we wonyora nko kwibuye nkiri ukaritsita ariko n'umurundi raba je imirundi yaranaheze kubera aya mabuye ushobora nko kuza nyene ugasanga nyene gwatambamye mu nzira ico ukora ahubwo urarekura nyene bikagenda uko nyene nene wogirana nayo ugiye kugumye usanga n'amavi yose yamenetse ejo ni hamwe buca nturondere nayo kuryo kuguru kwa vyimvye bishitse ukamutura hasi ntari gihe avuga ati ndaba ibintu nkoreye mukanafatana mu mashati zo ni ngorane apfumareka kukuriha mugaba arihangana nabo nyene babona yuko atari wewe kweri twabakiriye baca ngaha ayi benshi bakunda kuturiha arihangana akavuga ati nzomesura vraiment barazi kwisanga nyama yabaye. Ariko nk'uwo hagiriye ikibazo akagwa ugeragaruka nabo bati n'ubundi bazova basubira ku ntamwe ugasanga abakiriya bagenda baragabanuka guco bitewe nizo mpanuka no kwita impanuka ziberamwe y'amazi. Ashabuke yaraza tu arahindura akagaruka yego kandi agarutse ntaraba ngo naramutaye arurira tu tukagenda aba yabonye ko ari sanganya kweri mu mazi. Ikindi gikunda kuba urashobora gupakira nk'umuntu agaca umushikanye hakujya kubera utari umusubizemwo agaje bwa ati nta mafaranga mfise atabi mutari mwabisezeranye vyama bishika ari umukiriye tumenyereye naho yobindwi yose turamubara ati wewe uzoyaronkera uzoyazana nta ngorane nta bantu babanyanganya mugashika hakujya agaca yigiye yubama batumoye nyene basha baratumwa tu nkaje abanyeshuri nk'ubu bagiye mu biruhuko ngira nk'abafitiye amadeni nta nabono harura ni benshi cyane narahevye bamwe barahejeje nenzo baronderera hino ko ari Bujumbura ucuheberana nyine uko nyene kudashobora kwidoga none widogerende urakauka mana. Tubona haca abagabo cyane n'abahungu abigeme vyo bimeze gute aremera ko mu baheka basha baravyemera tu turabatarika bakavyemera kabisa kandi ntabwo babagira vraiment barundi iyi nzira irazwi nta numwe atayizi kwere kwihitamwe abantu kandi benshi barijabutse tubabara ati mwebwe atamahera mufise nimwijabutse nabo tintangora naho ni sawa. Ariko nabonye hari ukuntu abakobwa babaterura sinzi n'abagabo mu batwara kumwe ko arabonye baheka abandi baterurwa abagabo tubashira mu mugongo rega hari nigihe usanga umugabo afise ibiro byinshi utomushobora nyene mu ntoki kubera iki abakobwa iryo tandukaniro riri hagati yo guterura no guheka kubera iki ni kubera umukobwa nawe nyene aje yambaye ipataro turamuheka ubu tudaheka n'ujya aba yambaye ijipo kubera urazi ubujipo bwabo ini Bujumbura buca butabuka. Yes reka tuve ku ivyo hakuru tuje ku bindi na cancane ingene mubanye n'abajejwe intwaro mbega aka kazi barakazi beshe baratuzi kweri ko dukorera ngaha twebwe atamuntu tugirira nabi vraiment yaba tutazwi ngaha wo kwicara ngaha utazwi oya ntibiba baratuzi ngaha ayi kweri ko turi ngaha twebwe vyama bishika bakabagendera bakabaza ibibazo mufise bama baje baraza gose bakatubaza natwe tukabiganira kungene bimeze. Nk'umutegetsi aheruka ngaha akomeye wibuka nini abategetsi bama bace ngaha umutegetsi aheruka kubagendera woba wibuka akomeye nk'umukuru w'umugambwe ngaho muri mukaza yama yahaje ngaha no ngaho hepfo bafitiye imwe ryashira hamwe nyambari sangwa bama bahaciye ngaha bakatubaza ati mubona mukomeye heko bishitse nawe akagira mu urwaye turababarira ati ngaha hari umuntu aremvye keshe bahora badufasha. None akanakazi ubona kuvyukuri mwo kwishimira gashobora kugira ico kabafashije kubijanye n'ubuzima bwanyu oya kasakazi mu bisanzwe ni kubura akazi wewe hari umuntu kuva aho wagendeye mu Burundi hari urumva ahantu baheka abantu ni kubura akazi yego kweri. Dusozera ni giki ubona kuvyukuri uvuga ati leta idufashije ibi twobivamwe mubona mwo isabiki twe hisabi duha akazi nyene bazane nyene ibintu byabo by'ubuzi nyene natwe dukora tukava ngama aya mazi no ubona turiko turakora akazi keshi urabona benshi baricanamwo kandi benshi urabona bagenda barakora ibirato bicanamwo frame. Ariko Berekimansi naho tuvuga ngo leta benshi mu mwaravuye ruguru mufise nayo matongo kandi n'inguvu zo kuyarima tuba tubona bamwe mukizifise ni giki mubona mwofashwa kugira ngo musubire mu mihana yanyu murime mwiteza imbere. Tweco twofashwa nuko boduha akazi nyene
tukaronka akazi nyene tukaronka amahera hanyuma tukaduga ruguru kubaka n'abagore none ntubona yuko inari Bujumbura nata kintu umuntu aronka ariko hari n'amatongo mwasize mwari kuzana abo bagore bakayakorera mugafashanya none nk'ubu nka we kuza amatongo yubatakimera ubona wojya gute ruguru uzi uko uri umugabo ushobora kuba uronka n'amavuta yo kusiga umugore ukarondera impuzu z'umugore nkawe ubona ruguru nk'itongo wori mugakuramo nk'ibihumbi nka 50 kubona ibintu vyagiye birazimba igitenge cyabara kigugu ibihumbi 10 bikigeze kuri 5000 ubona woce umwambika gute umwana wavyaye ukamwambika gute gabraza mukarima wewe bugi byo worima nkuba amatongo atakimera nta n'inka zikihari bafumbire itongo nta kuntu umuntu yoronka ibintu bikwiye ugumye mu ruguru umuntu w'umugabo wamye uvuga isanganya gutsitara hano ushobora ndetse no gutsitara ukakubitamwe umutwe ugasanga uragiye mu bitaro bishitse ukagwara mwivuza gute ko mukorera amafaranga mushobora kurara muriye bigenda gute kungane bigenda ngaho oyi nk'abaja murumva tuba dukorana babonye nyene wababaye baragucangira igihumbi ukaja kwa muganga ukivuza ugakira hanyuma bakakubara ati wewe urose ingazi uzonsubiza urosabira bivana no kungene ba warose amahera uwo mwanya kubera ntitutungwa no ngaha gusa turashobora no kuja ku bundi buzi umuntu akaronka kandi karaka akagenda agakora nk'ivyo bitanu cyangwa ibihumbi 3 nyene kuri ico kiraka hayi mugataha uwayarose ujya yakuguranya ukamusubiza make kandi aravyemera babona kungene uri kurakora yego niko tubaye leta yikirandika abantu bashomereye mu makomine bagenda baracayo aha nimubona ko muzohava musanga mwarasizwe we uraraba nawe ko wishikiye kutushikira rero uzotubarize natwe tuzoze kwiyandikisha oya namwe mwobaza mukumviriza amaradiyo mukumva aho bageze reka natwe tuzumviriza amaradiyo twumve iyo aho baca natwe tuze tugende twaka akazi ntaso uravye rero ubuzima mubamwo hano mu gisagara ca Bujumbura benshi n'abashomeri kandi barafise iyo baje bava ni nkiye manuro uhanura umujene canke ugwaruka wa undi nawe ari karashaka kumanuka Bujumbura mu gihe nawe ubona ko hagoye iyihe manuro uwo muha uravye ubuzima bwiwe uracamo kugera uwo munsi Impanuro no maha kweri abona nkarugura ajya karyama afise nka nyina dufate nk'abatararongora afise nka nyina wiwe na se wiwe bekumvikana yizayo kwigumira ruguru nyamba nka se wiwe afise nk'ibintu vy'ibitungwa akitonda akabiragira vraiment neza kubera Bujumbura nta buzi bukihari vraiment yego kweri Bujumbura nta buzima kweri kabisa ubuzima bw'Ibujumbura urumva buragoye gose buragoyagoye uyu munsi uraronka ejo ukabura mbere n'indwi yose ikacihera atakintu rose urumva naho uzosubira kuronka mu ndwiza n'utwurose ucusanga uturiye twose yego kweri ugiriwe bakwe rero no munsi umuntu araje mu gatondo arakuvunduruye mu gatondo ati bireke imasi je ndifuza ikintu kimwe ndagufasha kimwe gusa kitagoranye cyo tumuheba akakazi wumva yo bogufasha iki uwo muntu kweri jengira no byina kwera ampindure nk'aka kazi cye no ryoherwa kweri kubera akakweri naho ndagakora urumva nifasha nyene kubifasha nyene kugira simve sindamuke hari n'igihe muhora mwiyumvira basi no kugira agashira hamwe kugira ngo muvuge mutireka twiyungunganye ne batwaciye bibiri tubikijana ijana mwama muvyiyumvira twega hayi nta kuntu twobika amahera kubera nk'imvurirwa urashobora kwirirwa guzuye ukabura nayo ujya vrema ukemera ukarara ubusa mvuganye muri cage muba mwayaronse mukiziganiriza murigira mwiyumvira ati reka tugira agashira hamwe we nakubareye ko ushobora kuronka ibihumbi 3 wahabutse wamerewe nabi ururuzi nago kubera rurahabura ugasanga n'umurundi wavyimbye ahubwo rose ivyo bibiri nyene uvuga ati reka ngende nginjya zikuye nyamba nywa gacupa ari nige utakweza nagacupa ukavuga ati je kweri ko atani njya zirimo zikwiye reka nginjya nje nigira kwijamira yes dusozera kibazo canyuma bereke imasi woza kubaza ati ntahangwa isiguye iki ku buzima bwa bereke imasi wo kwishura iki icisigoye ku buzima bwanje ni kubera ndonka ivyo bibiri nyene jewe nkararandiye kweri kabisa ico isiguye kuri wewe ntahangwa akamari kumariye akamari mariye nuko ndahakura yo kuki reka mfata kanya ndagushimire bereke imasi neza cyane urakoze kabisa yes mwavyumvise n'ubuzima butoroshe babamwo hano ariko bagahanura bavuga bati
twebwe turahanura we gwaruka wifuza kumanuka mu gisagara ca Bujumbura nta buzima buhari ni mugume iyo ruguru mukore inguvu muracazifise mufashanye n'abavyeyi kugira ngo mwiteze imbere ubuzima buracari ruguru mw'abantu mwana mu gisagara ca Bujumbura ntivyoroshe mwavyumvise ashobora guca bibiri ejo nta bironka kaburara ndetse benshi batinya gutaha kubera kugira isoni turataha niki namwe majambo yagiye atubwira reka tumushimire cyane je nitwa Biri iyi ni Bukimuni TV mu kiganiro inkuru shure turacari kumwe ariko ndakwibutse yuko gufashanya nico gikuru dufashe abo ataco bifashije ikiganza kitarekura naco nikigira cakira gutanga bizana umugisha mwakoze cyane Yes, twabwiye yuko turaza kugenda duca muri abana bariya batubwire hano hantu ko bahakunda ko tubona benshi bahaca baba bahashimye iki tukuramutse amahoro cyane mwitwa bande nitwa Cedric Nitunga Cedric Nitunga duciye hano twariko turaraba imibereho hano mu Kigobe na cyane kuri no ruzi ntahangwa tubona abahasanzwe baharangura imirimo ya misi yose yo guheka abantu babajabukana tubona nawe uri muri bamwe bariko barakenera izo service usanzwe haca ego cyane kubera iki uhita mwinzira kandi tubona ari inzira y'amazi mu gihe amabarabara bahari mwaya kwefite ego turahaca cyane aha kuko hadupfunyiriza urugendo tuvuye mu Kigobe tuza ngaha mu Nyakabiga Jabe hadupfunyiriza urugendo kuba haranadufasha no kwekonomiza amahera kuko uciye hari ya kirari moto ntijabuka rugana moto hejeje ugacufata ikinga rero haratu nyarukiriza mu rugendo rwacu tukarakoresha n'umwanya muto mugakoresha umwanya muto ariko umuntu haraba harimwo riske ushobora kuryamamwo ego hari igihe bishika ukagwa mugaramye cyane ugasoma nturi bagukubisemo urumva turabyihanganira bwaharadufasha ate yaradufasha ni nkuko wonagira accident n'ahandi ego ni nkuko wonagira accident ku moto birumvikana ariko tubabona twumvise yuko bakorera amafaranga amajana 200 ubona kuvyukuri ubona bayabereye canke bimeze gute byukuri ku gikorwa bakora n'amahera make cyane ariko kuko ariko bimeze duhitamo kuyatanga kuko ariyo badusabye ariko uraba buno buzima aba bantu babayemwo ubona bushemeye oya ntibushemeye kabisa ubona ari nk'igiki cokorerwa bano bantu kugira ngo imibere ihinduke ikintu cyokorerwa umuntu yobafasha kuja mu ishira hamwe bakagera nk'aga koperative amafaranga bakoreye bakaza aho kuyonona bakaza barabika make hama bakazokuramo umugambi uzobafasha mu buzima bwa misi yose muri kazoza no kuvuga boza barabika make muyo bakoreye bakiyoroganiza kugira ngo bazoshobore kugira umugambi uva mu kintu bakabuvamo. Cedric usanzwe uvuka hano mu gisagara? Oya mvuka ruguru. Muri abanyene twaganiriye batubwiye yuko benshi baje bava hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye. Turababaza ati mbega ubuzima bwo mu gisagara ca Bujumbura ko tubona babuhurumbira ariko bikarangira bidoga yuko atabuzi buhari. Nigiki ni nk'akama kayi wotera abajene muri rusange ugwaruka bafise iyo myumvire yo gushaka kumanuka mu gisagara ca Bujumbura atanubuzi bafise. Ikintu twobabwira abajene bifuza kumanuka mu gisagara ca Bujumbura nuko boguma ruguru kuko na ruguru hari y'ubuzima bagashobora gufashanya n'abavyeyi mu kwiteza imbere bagakorera imirima kuko birashoboka yuko ushobora guheza amashure ukarima kijambere ukorora ukagira iki hako uza kuyerera muri iki gisagara. Turagushimiye Cedric. Ego murakoze namwe. Mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intahe yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Bukimuni TV.